wese ari ndetse niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumve iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Bakunzi b'intahe ngirakamaro, turongeye kuramutsa cyane mu izina rya Kristo Yesu. Ariko aka kanya turanaramukije rwose abakunzi b'intahe ya Hakizimana Fabrice amaze iminsi ariko aradushingira. Uyu munsi ni hayisozera, tubahaye ikaze cyane. Uyu munsi aratubwira icyo mpwemu yera yamumariye kuva amaze kumuronka. Kubaza ndabikunda ariko ntabwo nabigize umwuga nawugize gushikiriza ibyavuzwe kugira ngo bifashe abantu. Nari kumubaza ariko by'ukuri intahe yiwe iki ni igice kigira kane, ni nkaho numvise intahe yikwije, ariko ukaba ufise icyo umubaza urashobora kumwandikira kuri WhatsApp, azokwishura neza cyane. Nawe niyamara kwegeranya ibibazo byose azomenya kumbure ko akwiye gutunganya igice gikurikira. Abashaka murashobora kuzomutelefona aricyo mumubaza canke mukamwandikira kuri 68 62 61 53 68 62 61 tugomba tubahe ikaze rero, mushishikare kugikurikirana. Abazogira ivyo bamubaza murashobora kuzomwishikirira tumaze kubaha nimero. Nuko rero tugiye gusozera iki ni igice kigira kane. Abatabonye ibice bitatu vya mbere, inimero twazibahaye niza akoresha kuri WhatsApp, mushobora kumwandikira mukamwisabira ivyo bice. Natwe turabashimiye kukuntu mwabanye natwe muri bino bice byose, kandi kukuntu mwatwihanganiye uko twagenda duteba kubitunganya, kuko ntabwo umurimo w'Imana dukora ari uwonyene wo kubashikiriza intahe. Hari n'ibindi bikorwa by'Imana dukora, iki naco ni kimwe muri vyo. Nuko rero Imana ibahezagire, muzokomeze kudusengera, kuko natwe turifuza gukorera Imana mu bwizigirwa, nayo ikabana natwe muri vyose. Imana ibahe umugisha. Nobibona atabiriko sawa, acarambarira ati rero sawa, wewe rero uzohitamwo, uzokwitiramwo wewe ije uzobona kibereye. Ariko acarambwira akantu kanyoheye, acambwe ngo ariko ni wavyirinda nzogukoresha. Aha rero ndabirindiye, ndiko ndasenga ndabe kumbure ko mu minsi kumbura Imana izonyizigira ikagira ivyo nkoresheje. Haleluya, nkaronka nanje ico nokwandikisha imbere y'Imana. Rero ndabirindiye kandi ndavyizigiye Imana izofasha. Kandi n'ivy'ukuri Paulo yavuze ngo, yabwiye Timoteyo ati n'umuntu niyeza akitandukana n'ukuri azoba igikoresho. Mw'abantu muri ko mugwanya umubiri mwivuye inyuma, Yesu ashimwe, mwitegura Imana izobakoresha. Kandi abantu bari kubakora ibyaha tuzobikoreshwa baraba barorera nka televiziyo. N'ivy'ukuri. Hanyuma rero ashaka ngo uzohitamwo, acama narigiriye. Agiye naragize amagorwa akomeye. Uti nagize gute? Nagize uburemere, nagize uguhinda agashitsi k'uburemere bw'ivyo vyaha. Niga mu mwaka w'8 nari umwandoresa. Niyumvira ubwo buremere uburyo nzoshobora kugwana nkavyirinda, nabona ko bidashoboka. Kuko navuga ati ndubwa mbere naragwaye ngo sinzoja muri copinage, mugurumva ko nayigiyemo.
ubuhoho rero ndageseye ni copinage ni caresse no gusambana kandi nari mu bwadoresa byari bigoye ndicurikira ndibaza kuri ibyo byaha nivyo bintu ariko mana sambanye rimwe gusa kweli uzoshuma igihano nk'iki cose Imana yo ntikina ngira rero umubabaro ukomeye marimisi nibaza uburyo ndibunesha ibyo byaha kandi byari bigoye kandi umenga shetani yanabimenye agitanguye ivyo bintu Yesu akibimbwiye abakobwa baje batangura kuza bamwe bakansaba inkundo mu kirundi abandi amajeste yabigemewe bayerura aberuzi abakobwa aberuzi rero bareze mwabahungu mwe mwicunga aberuzi bareze ico gihe abakobwa baberuzi bari benshi nari nje ubwenge mu ishuri abantu narabigisha ibiharuro igifaransa ivyongereza arera abantu bose bakankunda abigeme abahungu abakobwa bakankunda rero bamwe bakaje bankunda mu mubiri kuko naragwanye intambara harimo n'abantu baza ngo ndabigishe nk'ibiharuro kumbe bavyumva shetani ni atari abigeme bakadasituje utwigisha ibiharuro kumbe baravyumva bagomba kunezezwa no kubona turi kumwe kandi naje n'ubwadoresa mwiyumvire byari bigoye abantu bose bahaciye murabizi ingene rya periode goye kuko ni periode yihitamwo ni periode y'intambara ikomeye byari rero bigoye cyane kuko novuga tumaze kuba determine abantu batuzi ko turabakizwa tugwana nke ko tugwana izo mu mutima mugico gihe ubukobwa bwose butagira indero ntibwaba burabona ko umuntu uri mu muriro kandi numva ntaro wabufise bwaragutimba byari bigoye rero cyane ko haraza nabigeme bakambwira ko bifuza vraiment ko dukundana mu kirundi urumva byari bigoye kandi bezaga bimaze kugenda uko rero niko kaka kantu rero Paulo yandikira abaroma 8:13 ngo ariko nimwica ivyo umubiri ukora mu vyishisha mwemu muzobaho ni conclusion y'ino ntahe yanje Yesu ashimwe nicaye jewe mu rusengero sinigeze numva ijambo mwemu yera jewe muri groupe sinigeze numva ijambo mwemu yera na internet nakoresha nta telefone nifise no mwibarabara no kwi radio sinigeze numva ijambo mwemu yera ntavyo narinzi uretse umwe yigira kumbwira ngo namuronka ngo mu mazi data wanje ntazi n'ivyo ari byo rero sinayivumbe mwemu yera izo nyigisho zankwe ntazo narinzi jewe rero nafashe umwanya niyumvira nditonda ndakunda umuntu yitonda mu bintu vy'Imana akavyibazako niyo mpamvu Jesse nzogwa mu izina rya Yesu oya kweli kandi Jesse nzosambana kizire kikaziririzwa pepememe ntibishoboka hari abantu baje bagucirwa ngwe mugabo ngo vuga make nta bya make ina menshi ntidushobora kwihumanya haleluya abanyumva basha banesheje ko haje kwata kuraje Bwana muze dukorera Imana neza kandi tuzonesha kuko ntiturabambere harimo n'abandi banesheje Yesu ashimwe nicaye niyumvira Mana yo mwijuru ibi bintu mbari ibi vyaha ni gute jewe Fabrice nzobinesha nta mugenzi numwe w'umhemu nari mfise abo nari mfise bose bari bakiri mu yama copinage aho urumva jeje nagira ubuntu nkasha ndayivamo ni gute nzonesha ibi vyaha ni gute nzobinesha nkiri mu 8 narumvumva ndabujya nzoheza nkaja za kaminuza we kuva 2015 kugeza nk'ubu gasha mba ncihanganya mu mubiri umva byoshoboka ni gute nzonesha ibi bintu nk'imbu yaje ntaho narinzi ntangura gufata iminsi yo gusenga no kwisonzesha cyane kubwishi nsaba Imana ngo Mana ngomba inkomezi zo kunesha ibi vyaho bwiye inkomezi zo kunesha ibi vyaho mbari ngomba inkomezi z'Imana ziba muri jewe ziza zigacunya zigafata miri kamere
ngomba umpe izo nkomezi. Izo rero je sinari nzi ko ari mpemu yera. Nagarutse gutahura ijambo mu nyuma rivuga ngo muzohabwa ubushobozi mpemu yari yabaza ko la puissance de Saint-Esprit. N'ubushobozi buri muri mpemu yera. D'abord ubatizwa muri mpemu yera. Umaze kuronka mpemu yera, harimo ububasha utera uhabwa. Haleluya. Hari ubutegetsi bwa mpemu utera uronka ubatijwe muri mpemu yera bwo kunesha ibintu byawe gufata mpiri. Mu bantu benshi bateba kubatizwa muri mpemu yera, mu rwaruka ahantu henshi turaca n'abantu bakiri muri ibi bintu, iyi micafu ya kopinaje. Benshi ibice 80% canke 70 bafata ingingo yo guheba ivyaha, Imana ihita ibabatiza muri mpemu yera. Abitabatirizaho nyene vuba cane haciye imisi ikibabatiza muri mpemu yera. Niko bimeze. Kandi uhita unesha. Nanje ivyo ndabihamya kandi sindi umwe, harimo n'abandi bubishingira ntahe ivyo bintu. Nipfuje rero ubushobozi bwoba muri jewe bukantera kunesha ibi vyaha, inkomezi tuzogumana. Rero ikibazo nagira narisonzesha mvuye mu masengesho, nabona umuntu yambaye nabi, ivyiyumviro bikasha, ibyifuzo by'ubuzamba bikasha bigaruka, nkaca nongera nkabandanya yandi gerega nta kundigira. Kandi hajya gukora Imana ukwemeza utimbiramwo. Haleluya. Uratimba vy'Imana ukemeza, nta kundiga nagira, nkongera nkarira, nongere ndayavemo, nkabona umuntu yambaye akajipo kakabanarara, namubona ivyifuzo vy'ubusambanyi bikagaruka, nkongera nkasubira mu yindi jene. Mana narumva kandi izo nkomezi namva ko atazomvise, nkaguma ndira rero nipfuza ubwo bushobozi. Narumva ngene inkomezi zimbamwo, urumva numva ngene inkomezi ziba muri jewe. Nabwije ubushobozi, nabwise ubushobozi ngendano. Haleluya. Nububasha utumva uri mu rusengero, nububasha utumva uri muri korali, nubasha utumva uri kumwe n'abantu b'impwemu katika jina Yesu. N'umuriro ushobora kumva uri mu nzira ukagenda uriyaga wagusaranye. N'ubushobozi ushobora kumva uri mu cumba ukumva buri ko burakugumura. N'ubushobozi ngendanwa mwemu yera. Haleluya. Nama nimba none umuntu adafise mwemu abayeho gute? Abayeho gutega yemwe muri iki gihe? Iki gihe umubiri waryoshe ukaryoha, umwigeme canke umusore atagira mwemu yera abayeho gutega yemwe? Nindushi pe. Nipfuje rero ubushobozi ngendanwa. Haleluya. Bwombamwo bukantera kunesha ivyo vyaha Yesu ambariye. Byari bigoye cyane, kandi ndababwiye nukuri, ndababwije ukuri kw'Imana. Hari ibyaha udashobora kunesha utagira umuriro. Bisaba ko haza umuriro akaba mu bitururuza. Ego narisonzesheje, narasomye ijambo ry'Imana, narasenze kenshi, ubwo basha buranka. Nanesha amasaha, nkanesha umunsi umwe, iminsi ibiri, umunsi ugira gatatu nkaba nasubiye iwabo mubiri. Imana idufashe. Dufise igiti c'abantu benshi bagize imigabo mu mubiri yo kutazosabana, mugu mwisho byanse kuko bayigize mu mubiri, barabuze ububasha umwisho bararekura. Nabigeme benshi bari baragize imigabo ati nukuri jewe ibere ryanje nta muhungu ashobora kuza kunekerako. Mugabo hashindwe izibira amezi 35, umwisho wararekuye wewe, warabuze ububasha pe. Rero n'umuriro nibuza kubishobora. Atamuriro nta gakiza ntibishoboka. Atamuriro nta kunesha. Oya kweli. None akaroro ni jewe reka byaranze kunesha. Hamba ndafata iminsi yo gusenga nisondesha saba ubwo bushobozi. Umunsi umwe sinzovyibagira, amatarike, umunsi, amasaha ndavyibuka.
turiko turasenga ndi muri interna ndayimazemwo iminsi 2. Interna yitwa lycée technique Nyabigina y'Imakamba, ndayimazemwo iminsi 2. niho turiko turasenga. Yesu ashimwe. Turiko turasenga twongera turirimba. Jewe rero ivyo mpemu yasinari ivyo ari byo, ariko kuko nari mfise imigabo ikomeye kumva nipfuza kunesha ivyaha, ngiye muri ese navuga ati ubu rero ndagiye ahantu batanambona nta nibindi kushamva, kuko nari mfise imigabo n'agashavu karekare, kuko numva ngo ubwo bubasha ngendana uwo muriro ngendana. Nahise numva ububasha bw'akatabonetse muri jewe, numva ubushobozi bupima amatoni bunyinjiyemo. Narakana gato niko mutambona ndafise amafoto. Narakana gato cane. Uwo munsi narashoboye kumva ubushobozi muri jewe, ku buryo numva ko muri lycée twasengera mu maklase, ku buryo numva ati iyo klase numva ubushobozi meya no yiterura nkayiremeka, bagatora n'indi klase bagaterekako, bagatora n'iyindi bagaterekako, bakazana ibintu by'ibiduga byose by'ibigangara byapfuye byose bakaza bakarundako, nkumva ko nobyirukana mu gisagara c'Imakamba n'amaguru nkongera nkabigarukana. Narumva ndi mu bushobozi. Bantu b'Imana bababwiye ko ubushobozi buhaba, ni mu vyemere ubushobozi bwa mpemu yera buriho, kandi abantu barabuhawe kwe. Numva umuriro uranyatsemwo, ndabura uko nifata. Hamukamenya no ufata uruhome rw'iyo classe dusengeramo, ukabana no rukubita imitwe kugeza rubomotse, nkumva kumenga ivyo bintu by'ubasha. Numva oh mana yanje, nkumva kumenya niho vyohera bikagabanuka basi. Ahandi ukamenga no tumafata ibintu vy'ibiti nkiremeka, ibintu biremeye nkabyiremeka, handi ukamenya no ufata abantu bose nkabiremeka, nkumva kumenya niho vyopunguka. Urumva umuriro hajya ugushitsemo abo ngene wifata, benshi barabizi ingene vyagenda. Igororo naratse umuriro, numva ibintu muri jo biriko birasha. Haleluya. Ntangura kuvuga rero vya bintu abantu benshi bavuga ngo batumva. Ntango bavuga ibintu ntumva, ntango kuvuga ibintu numva, ntangura kumva ndi mu muyaga nkuba, umubiri wose nkumva atanga hasigaye, nkumva impuzu ziko zirasha, nkumva mu mutima ndiko ndasha, nkumva no koma induru, nkamara nk'ijoro ryose nkoma induru. Yesu ashimwe. Byaramaze ko nk'amasaha 2. Haleluya. Kuva uwo mwanya nyene numvise ico bita inkomezi z'ivyaha muri jewe zahonye. Reka nkoreshe ririvuga, numvise zahonye. Muri ivyo yavuze ngo ingeso zawa mu ziranduru zihonye. Numvise zose zahonye. Numvise ntusubira gutsitazwa n'umuntu yambaye nabi. Numvise ntusubira gutirimuswa n'umuntu yabanishije. Numvise ntusubira gutirimuswa n'icaha na kimwe biri araporo mbi. Numvise ubasha bwo kunesha kopinaje, nkumva ko nzorinda mva ntayikoze, kandi numva ubushobozi ndabwumva. Yesu ashimwe. Narumva kuko urumva ava yaho nashobora kwigisha abantu ibiharuro, hanyuma rero abigeme bakasha bagomba kunjira amaboko ku rutugu. Urumva hagomba ko nobigisha bashize ukuboko ku rutugu, nkagufata nkakunuga nkagukurako, ntarabasize muri mwe muga nkumva kumenga nshize ko nari ndyohewe. Nico kibica abantu batagira mwemuye. Hari ibyashobora kuba dakora muga muri w'inkomezi zavyo ziriyo, izo zihezwa n'umuriro. Rero uwo munsi nyene nkumva ati nk'ubu umukobwa yokwihenda akaje ako kuboko ku rutugu, mbega yemwe no mutahe, nkumva ko yogira ingorane. Numvise ubushobozi bwo kunesha.
Mana ibahezagire. Nuko rero kuva uwo munsi numva ubushobozi, numva inkomezi zo kunesha ubusambanyi, ndumva vrema ko zimbayemwo. Nshima Imana yo mwijuru kugeza n'ubu ndacazumva. Roro, amen, haleluya. Kugeza n'ubu rero ndacagwana katika jina rero ndacakombata, kandi nzogwana mu izina rya Yesu. Jewe sinzosambana, nawe ndabikwifurije. Bandi bahezagire. Rero kushika ubu tuvugana shingira ino ntahe ndacumva mpwemu yera atudubiza. Iyo ngiriwe ubuntu ngasenga ndacumva mpwemu yera yikina, ndacumva mpwemu yera yivuga, ndacumva inkomezi zo kunesha ibyaha, ndacariko ndagwana kandi sinkuhusha. Haleluya. Kuvisha ubwihe sinasubiye kurwana izo ntambara zabigeme, naciye ntangura ahubwo isekeza cyo kwigisha abandi kugira ngo nabo baronke ubwo bushobozi bwa mpwemu yera. Kuko twasanze urwaruka rufise ikibazo, niki kibazo conyene kihari cyo kutagira ubushobozi. Igituma ivyaha ari vyinshi no kutagira ubushobozi bwa mpwemu yera. Haleluya. Numva bankadere bose banyumva bakwiye gusenga Imana ikabaheza inyigisho. Ata mpwemu yera nta buzima, ata mpwemu yera. Utunze abantu batagira mpwemu nta bantu bufise, ntacu bufise n'ubugira namba. Kandi kurengana imyaka y'ubuto utagira mpwemu yera biragoye cane, uyirengana amahoro. Maraso ya Yesu. Niyi ntahe yanje rero ni byinshi novuga, ariko numva nogeza hano. Imana ibahe umugisha mwinshi cane. Kuva ubwo rero nabwiye ngo n'ubu ndi hano ngomba mpeze kaminuza ndacumva umuriro wa mpwemu yera. Ndacariko ndagwana, ndi mu ntambara ngwana n'ivyaha, kandi mfise ukwizera 100% ko nzoyinesha. Numva ukwizera kutagira mu gukekeranya kw'ivyo vyaha vyose uko ari bitatu atacaha na kimwe nzokoramo. Haleluya. Ndumva ukwizera imbere y'Imana kubusorenza uburengana amahoro ntihumanije. Ndumva ntegerezwa igisibo Yosefu yarose, ndumva ntegerezwa romo meno, ndumva ntegerezwa roro takaido. Haleluya. Ndumva ntegerezwa kukironka. Wa musore uri kuranyumva utaragwa mu cacu busambanyi, utarata ntata, amen, tuharanireze tuje hamwe tugwane twuzura umuriro wa mpwemu yera. Igitsibo Yosefu azoronka zaraciye, natwe tuzogihabwe. Haleluya. Mwabigeme mwe mutaragwa mu vyaha vy'ubusambanyi, mugwane basha, mugarurugi, mugaze ibitasa n'amakufuri, mufate n'inzugi murunde ko n'amabuye, mwugare inzugi z'imibiri yabo, ntihazoge umuntu azobakoba. Amen. Basha ibitsibo ba Esiteri barose, n'aba Mariya barose, abera ba mbere barose. Muze tugwane. Haleluya. Kugeza ubuto bwacu tubusezeye, kandi naho tuzoba twubatse tuzoba amahoro. Nagomba ndababwire ko kugira mariage bidakura inyota y'ubusambanyi. Urasambana wubatse. Harimo abantu usanga bavuga ngo nubatse ngo bizosha bihera. Kutagira mpwemu bizogumaho. Uzobigumana naho uzofise umufasha mukwiranye. Mani dufashe cyane. Mugira imigabo namwe mwakoze ibyaha, muza mwarabiguyemo nta kundi byarashitse. Ariko nimigira imigabo bihagarariraho nyene, namwe ntimwononekara cyane. Mugira imigabo yo gukizwa no kugoroka. Namwe muri Kopinari, namwe muri Karesi, abantu bose bariko baranyumva n'abazonyumva, ni muhebe. Rekura reka kwiyonona. Haleluya. Reka kwiyonona. Imana iradukeneye, kandi Yesu aragukunda kuba utarapfa. Yesu aragukunda. Nawe uzugomba kugwa mu vyaha, uzugomba kubigwamwo. Gezaho reka utangure ubuzima bushasha bw'impwemu Imana izogukoresha. Niyi ntahe rero abayumvise mwese Imana ibahe umugisha. Mana yo mwijuru, turagushimiye cyane. Babazi zawe nyinshi zihoraho. Turagushimiye ko wabanye natwe uyu mwanya wose Mana. Haleluya. Ndagushimiye kubwino ntahe ungiriye ubuntu bwo kuvuga Mana.
simbivuze ku bwanje ariko ni ku bwawe no ku bwa bene data. None ndasenze nivyo babikinzinda muri vyo umbabarire. Sengeye iyi ntahe Mana ikurikirwe n'ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye, ikurikirwe n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera, ikurikirwe n'umuriro. Haleluya. Ndasengeye umuntu wese ugwaruka azokumva ino ntahe. Oh nodo Jezi. Ndasengeye umwigeme agomba kurekura, agomba kugwa mu vyaha. Ndamusengeye ngo umusame ataragwayo muri iki kinogo. Ndasengeye abantu bakiri muri ibi vyaha, muri uno munuku no mucafu wa kopinage. Ndabasabiye inkomezi ngo bakureyo. Abagwe mu vyaha vy'usambanya, abagwe mu vyaha vy'amakaresa, abagwe mu vyaha vyo kwisambanya, abagwe mu vyaha vya pornography, amafilime y'ubusambanya. Aba bantu bose ndabasengeye ngo bakureyo, ntibabandanye bononekara, kugira ngo bakoreshe kuko urabakunda kandi urabakeneye. Haleluya. Ndasengeye umuntu wese azokumva ino ntahe, izigira himukuye, izigira himushikanye. Twebwe twese uzutuzigama, uzutugire neza. Turipfuza ko mu minsi izoza hazoba hariko harubakwa ingo nziza. Haleluya. Turipfuza ko abakozi b'Imana yo mu minsi iri imbere bazoruhuka kubw'ingo, bakaruhuka kubw'ugwaruka, ingo zikaba nziza kuko zizoba ziriko zubakwa n'abantu bameze neza. Ndasaba umuntu wese afise umutwaro wa Mpwemu Yera, kuko atamwemu ntibishoboka ko umuntu anesha. Ndamusengeye bidatevye, inyishu iboneke, uzomubatize muri Mpwemu Yera. Turuta vyose uzoduha ubwami mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abahezagire. Petero ashitse kwa Tabita aramubarira ati, Tabita zuka, zuka, zuka ube muzima. Hari ububasha n'ubushobozi izina rya Yesu. Hari ububasha n'ubushobozi izina rya Yesu. Hari ububasha izina rya Yesu. Umwami Yesu ahubasha abamwizeye, impwemu mbi zirahuga izina rya Yesu. Impwemu mbi zirahuga izina rya Yesu. Hari ububasha n'ubushobozi izina rya Yesu. Hari ububasha n'ubushobozi izina rya Yesu. Hari ububasha izina rya Yesu. There is power and superpower in Jesus' name. All devils go away in that name. Everybody, let's sing that glorious name. Amen. ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda.